Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Izina ry'Imana Data wa twese nirishimwe kandi ryubahwe mu isi nk'uko ryubahwa mu ijuru. Ndashimiye umwami wacu Yesu Kristo yongeye kuduha ikindi gihe cyo kubaho, kuko adufitiye umugambi mwiza, intumbero nziza, iyo nayo akaba ari y'amahoro, kudushikana ku bugingo budashira. Ubugira kandi ndashimiye umwami Yesu kuko anyemereye ngo mbane namwe muri kino kiganiro cyo gusangira ijambo ry'Imana biciye muri kino kiganiro Saveur Divine. Ndabaramukije amahoro, ubuntu, urukundo, ukugirwa neza biva ku Mana tugaherwa muri Kristo Yesu bibane namwe mwese aho muherereye, imiryango yanyu no mu banyu kandi bigwiriye. Turi ku munsi wa gatanu rero mu kiganiro Saveur Divine, aho dusozera icumweru tuganira amajambo y'Imana. Iki cyumweru nk'uko bisanzwe twari dufise theme canke ijambo turiko turaganira ko rivuga ngo impanuro ku bijanye n'amajambo tuvuga. Ijambo ryose riva mu kanwa kacu. Yesu nashimwe. Mu kurangiza rero kino cyumweru, reka dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abikolosayi igice cya 4. Turasoma umurongo wa 6. Abikolosayi igice cya 4 umurongo wa 6 haravuga ngo imvugo zanyu zamane ubuntu bw'Imana zirunzwe umunyu, kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Amen. Imana ishimwe cyane. Aha turabona amajambo Pawulo yandikiye Abikolosayi, ariko arabasaba ngo bamusengere kugira ngo ashobore gukwiza ubutumwa bwiza mu mahanga. Hanyuma muri aya majambo yo guhereza ko tubona ababwira ngo mugendane ubwenge, mubo hanze mugura uburyo mubugwiza. Aravuga ngo imvugo zanyu zamane ubuntu bw'Imana zirunzwe umunyu, kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Haleluya. Imvugo z'abamenye Imana, imvugo z'abakristo, amajambo aturuka mu kanwa kacu akwiye kumera gute, haba hagati mu bizera canke n'abatarizera Imana? Tubona ijambo ry'Imana ritubwira muri Yakobo mu gice ca 3 usomye ku murongo waho w'indwi n'umurongo w'8, Yakobo avuga ku bushobozi bw'ururimi. Ururimi arufata ko, arwandika, arusobanura, rusigura ko ari urugingo ruto mu ngingo zigize umubiri, ariko rukaba urugingo rushobora gukora ibikomeye mu mpande zibiri. Ni ukuvuga ngo uruhande rumwe, ururimi rushobora gukora ibyiza, rushobora kuba isoko ry'umugisha. Ururimi rushobora kuvuga amajambo abayumvise barema, bagahumurizwa, bagasubizwa mu ibyizigiro, mbere bagakomera. Ururimi rushobora kuvamwo amajambo
umuntu yagomba kwiyahura yumvise ayo majambo, akizera, akihangana, akongera gukomera, agahindura mbere na decision, icyemezo yari yafashe cyo kwiyahura. Imana ishimwe. Ariko mu rundi ruhande Yakobo yandika avuga ngo ururimi, amajambo atangwa n'ururimi ashobora kuba nk'inkota yica, mbere ngo nk'umuriro uturira. Yongera avuga ijambo rikomeye Yakobo, ati umwana w'umuntu yahawe ubushobozi, arafise kapasite yo gutegeka ibikoko byose biri mu isi, ibiguruka, ibigendera ku isi, n'ibiba mu biyaga, ibikoko bifise inkomezi nyinshi nk'intare, agashobora kubigenza uko ashaka kandi bikamwumvira. Ngo ariko umuntu biramugora gutegeka ururimi, kandi ari akagingo gatoya mu ngingo zigize umubiri w'umuntu. Imana idufashe. Rero bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, tubona ngo imvugo zacu, amajambo yacu abe ayarunzwe umunyu, no kuvugwa ngo amajambo mazima, amajambo aremesha, amajambo asubiza mu ibyizigiro. Uyumvise, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Umwanditsi mu migani aravuga ngo mu majambo menshi tuvuga habamwo menshi y'ubupfu. Iyo tuvuga amajambo menshi ntidushobore kwigenzura ngo amajambo tuyagabanye, ibyo bidutera gushyiramo amajambo menshi y'ubupfu. Nico gituma umunyabwenge ashobora kuzigama ururimi rwiwe akavuga amajambo make, mbere niyo bikenewe. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Raba iyo abantu bari mu nkiko baburana, akenshi abavoka bahagararira ababurana bakunda kubabwira ngo wirinde kuvuga amajambo menshi imbere y'umucamanza, kubera ko naho wowe ufise ukuri, iyo uvuga amajambo menshi hari aho bihindukira ugasanga ya majambo meza y'ukuri watangurira ko urayononye, kuko ushyizemo ayandi majambo atakenewe, bigatuma urubanza ugonona, mbere bikavamwo inyanduruko ko ushobora gutsindwa. Rero no mu majambo tuvuga, abakijijwe, abamenye Kristo Yesu, bakwiye gupima amajambo bakayagera ku munzane, bigatuma umuntu avuga amajambo make. Ururimi umuntu akarufata biragoye mu bushobozi bw'umuntu, ariko dushobojwe n'Imana, dushobojwe na Yesu Kristo, mwemu yera akadushoboza, birakunda ko umuntu ashobora kugera amajambo avuga, akamenya ngo ndavuga amajambo angana gute, ni ryari nkwiye kuyavuga, ni hehe nkwiye kuyavuga, ninde nkwiye kubwira ayo majambo. Imana idufashe cyane bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo. Umwanditsi mu Befeso igice cya 4:29 aravuga ngo ntihakagire ijambo na rimwe ry'ubupfu, ijambo ripfuye riva mu kanwa kanyu. Ntihakagire ijambo na rimwe ripfuye, ribi, ry'ubujuju riva mu kanwa kanyu. Avuga ngo ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Haleluya. Nuko dukwiye kumera. Mwene data ni wawe udafise icyo ubwira mwene so kimwubaka, tumuceceka. Ni waba uri hagati mu bandi, nawe ntuharanire kuvuga udafise icyo ukwiye kuvuga gikwiye gukuza abacyumvise, mbere kikabaremesha, kikabahesha ubuntu bw'Imana. Twige guceceka. Wo tumuceceka hako wihutira kuvuga amajambo menshi, hakavamwo ayandi mabi ashobora gukomeretsa cyangwa gutsitaza no gusenyura imitima y'abayumvise. Imana idufashe cyane. Bene data,
twisengere, dusengere bene data, dufashanye mu kugira ngo akanwa kacu kavemwo amajambo ahesha umugisha abayumvise, amajambo akuza abayabwiwe, kugira ngo baheshwe ubuntu bw'Imana, izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Niko nisengera, ndifuza kugira amajambo akomeza abayumvise, amajambo meza. Nawe abariko wisengera kugira ngo Imana idushoboze twese. Imana ibahezagire, ndabipfurije kugira ibihe byiza mu mwami wacu Yesu Kristo. Nongera kwihanganisha no gukomeza umuntu wese atari mu bihe byiza, asenga Imana nta joro ridaca, kandi uko bukeye siko bwira. Imana data wa twese idufitiye imigambi myiza, kandi suko iba iri kure ngo ntibone ibyo turiko turacamwo, ariko yama yiteguye kudutabara no kutuba hafi. Abagwaye Imana ibabe hafi, abafise ibindi bibazo bitandukanye Imana ibabe hafi, kandi umwami wacu Yesu Kristo abaha amahoro mu mitima yanyu, mu izina rya Yesu Kristo, amen.